no mu muryango basesagura nta terambere rishoboka. Murambwira umuryango wateye imbere basesagura nibishoboka. No ku gihugu nuko amahera akoreshwa nabi anyuruzwa. Ivyo bintu rero byamaze kuremera abarundi. Haragezeho rero abarundi batanga ikori, bamenye ingene ayo makori batanze bagarukako, kandi n'uburenganzira bwabo. Nico gituma tuvuga tuti ni notre argent nos droits, ni amahera y'iwacu atangwa n'abarundi, kandi n'uburenganzira bwacu kumenya ingene akoreshwa. Mwishyiramwe Parsem turongoye twaramutse dutanguza umugambi wa mbere projet muri programme nini twatanguje umwaka uheze kwitiriye mu gifaransa notre argent nos droits, mu kirundi ni amahera yacu uburenganzira bwacu, afatiye kugene amafaranga ya leta yotunganywa mu muco igihugu gitera imbere. Mu bisanzwe twebwe muri Parsem twiyemeje gutanguza kwigisha abarundi, kubumvisha igituma igihugu usanga kitako kiratera imbere. Murakunda kutubaza, barakunda kwibaza ngo kubera iki tuguma handi bw'izingwane zatwugarije. Ubu rero turatanguye, kandi dusabye abarundi kuzodutega amatwi uko tuzovyigisha vyinshi vy'ingene igihugu gishobora kogorora kikava muri aka kaga. Uwo mugambi rero utanguye witwa bonne gouvernance renforcée préalable à la croissance économique. Nukuvuga abarundi bagomba kumenya yuko nta vuduka ryo gutera imbere relance économique rishoboka ata muco uboneka n'ingana amafaranga ya leta akoreshwa. Ivyo mubwirizwa kubimenya. Ingene asesa bagakoreshwa nabi. No mu muryango basesagura nta terambere rishoboka. Murambwira umuryango wateye imbere basesagura nibishoboka. No ku gihugu nuko amahera akoreshwa nabi anyuruzwa. Ivyo bintu rero byamaze kuremera abarundi. Haragezeho rero abarundi batanga ikori, bamenye ingene ayo makori batanze bagarukako, kandi n'uburenganzira bwabo. Nico gituma tuvuga tuti ni notre argent nos droits, ni amahera y'iwacu atangwa n'abarundi, kandi n'uburenganzira bwacu kumenya ingene akoreshwa. Biri mu mategeko yose y'igihugu, mu ibwirizwa shingiro n'ayandi. Uwo mugambi rero uje gute? Ubwa mbere hoho turabaza tugashima utwigoro umukuru w'igihugu ubona agomba kugira ivy'intwari bereye bitsimbatane. Murabona ingene yirirwa avuga abasuma iki bayogeje igihugu, bayogeje leta, ubutunzi bw'igihugu. Ivyo mirirwa muravyumva. Twebwe rero dushaka kumufasha ku nzira yotuma ukaranda gatuzwa muri igihugu cy'u Burundi, kuko intwari ibereye itahari nta gihugu ishobora kuvuga ngo kigo kiratera imbere. Turavye imbere no muri kahise ico bita bonne gouvernance, twaragiye turabona neza yuko muri ibi bitabo leta ikoresha mu iterambere, haba izya za CSRP byo kurwanya ubukene, haba ujya mugambi wa vision 2025, haba umugambi w'iterambere plan national de développement ku myaka 10, hose usanga avuga ko intwaro ibereye itegeza kuja imbere. Iyo ntwaro rero ibereye ntishoboka idafatiye mu kuntu abantu bamenyene amafaranga ya leta akoreshwa, budget y'igihugu. Ubwo bashiramwe imigambi prioritaire abarundi bashaka. Mbega abarundi barabazwa canke barakurikira ingene kirategurwa? Mbega bararonka rapport régulièrement? Mbega controle ibarura isuzuma y'ingene amafaranga yagenze? Abo bayanyunoye, abo bayakoresha nabi garagara mu maraporo abarundi bakabimenya. Abo abarundi tutageze ni musanzwe abahinga ni bavuga bati niyo ntango y'intwaro rusange, kumenya amafaranga gutanga icakora. Ubu rero turashima kuko bwa mbere hariho umugambi wari warabaye wisuzuma bita PFA, évaluation des dépenses et responsabilité budgétaire, wari warabaye mu 2012. Ico gihubaye wari watumye leta itegura ico twita umugambi wo guteza imbere ikoreshwa ry'amafaranga ya leta, stratégie de gestion des finances publiques, wari uhagaze ku bintu bitandatu: ingene amafaranga ya leta yoboneka, ayava mu gihugu n'ayava hanze, strategie. Ubwa kabiri kwari kuraba yuko ubwo amafaranga kurikiza imigambi y'iterambere ikenewe yankenegwa. Ubwa gatatu kwari kuraba ubwo amafaranga atunganywa mu muco. Ubwa kane kwari kuraba ubwo hariho uburyo bwo gusuzuma neza ko amafaranga leta akoreshwa neza.
ubwa gatanu ibiharuro abantu barabimenya biraja ku masite abanyagihugu bakabimenya. Ubwa gatandatu kwari utimbataza ubushobozi bwa ministeri y'ikigega ca leta kuyifasha. Ikindi twaciye dushima nuko iryo suzuma PFA rya kabiri twabonye ko ryatanguye kandi dutera intege leta iyo evaluation itanguye ntize kuba iy'amasegera cicaro, tuzoyikurikirana kuva hasi gushika hejuru ihere turabe kwirikirazana amareforme yo kiza igihugu. Hanyuma rero ikindi naco nukumenya akamaro ko gukoresha amafaranga neza n'igiki. Mu bisanzwe hari ikigo kw'isi citwa IBP, mu bisanzwe ni ikigo gisuzuma kigatondesha ibunyene birushanywa mu gukoresha umuco mu mafaranga ya leta. Ibihugu rero barabiklasa kujya kwa abanyeshuri bakabiha amanota. Ibihugu rero biri inyuma ni kwa kundi usanga bitariko birizera. Nko Burundi mu bijanye no gukoresha umuco mu gutegura amafaranga ya leta, muri ico gisata cukura umuco Burundi bufise amanota 9 kwijana, bukaba ubwijana n'umunani mu bihugu 120. Urumva iyo buri kuraba ko abanyagihugu bababwirwa ingene bijiri kirakoreshwa participation du public, aho Burundi bufise ubusa kwijana. Ibijanye na contrôle budgétaire dufise amanota 28 kwijana, tukamuri ibyo bihugu 112 ikibanza c'112. Murumva turi nyuma. Muri ico gihe rero uzoronka abaza kugushigikira mu migambi y'iterambere baki. Twebwe rero twifuza iki? Twifuza yuko uwo muco wotera imbere, iyo projet gutanguza, kandi tugashaka ko ayo manota aduga. Ko umwana wawe uvuga uti afise esheka uvuga ati ayo manota abwirizwa kuduga. Sakomekero abwirizwa kuduga na leta ibwirizwa kuvyumva ko tutegeza kuyaduza n'abarundi bose. Ivyo bibanza vya nyuma tubihagarika. Hanyuma ico bica bizana niki? Nuko igihugu kica cizegwa, bamwe bazana imitahe, batanga ifashanyo, batanga amadeni, bagira gute bafasha, baca biyongera, amahera akagwira mu gihugu. Ubu bukene bwabaye ndanse bw'amafaranga y'agaciro, ama infrastructure n'ingene turi nyuma, ibintu byose urabona ko biriko biradusubirana inyuma, tureko twobihagarika. None Burundi karashize ingani ibibanza vya nyuma ubukene, hama ngo nitubone ingene twobuvamwo. Inzira zirahari rero, zirahari tuzikoresha. Ayo madokima 8 mwumva na ya ni raporo zitegeza gushikirizwa abanyagihugu 8, ndasubiye mu 8 kugira ivyuko amafaranga ari karakoreshwa bito ko vyagiye mu muco. Ayo maraporo 8 na ya hari ubwa mbere ico bita rapport préalable oblige, no kuvuga yuko ritegeza kutumenyesha imigambi ingene igihugu cifashe, imigambi izoja imbere yihuta. Nk'akarorero ntiwoza kutubwira ibindi vy'imigambi utabaje kuranka nk'iri cikagurika ry'amatara mu gisagara ca Bujumbura, aya marezo electrique yashaje, aya mazi tubuze, ukaza kutubwira ibindi bintu vy'imigambi. Ivyo uri kurabica hejuru gute? Turakeneye ububiko bw'igitoro, urari igitoro catunani, hakutubwereka yuko uyu mwaka uri kuragwiza ububiko bw'igitoro, ibindi migambi kumva ngo hirya no hino. Ivyo nivyo dukeneye. Ubu rero tugiye kubihagurukira, tubwira abantu n'ivyanditse muri bijya gitabo tubimenye. Ubu turabona ko hari ingendo uzobona imigambi iri kiravugwa, bagenda ugasanga no muri budget nta namwe yanditse, ukiyumvira ingene yadutse iyo nayo igize gute. Kubera iki? Hari abantu bazaraba abategetsi barayi imigambi kumbure bagifite ico bazoyikurako, yamabarishe bironke bazoja kwa mahera kare bakusanga ko barashira imbere. Tutegeza kuraba rero amahera ari karakora ko kijanye n'ivyo abarundi bifuza, niryo terambere. Hanyuma ico giheze hari ico bita projet de budget de l'exécutif, ijya nteguru ya leta tukayimenya tukabazwa. Ica gatatu baca bita budget adopté, ijya yo mu nama nshinga amateka igatogwa tuyizi. Kuri iyi budget adopté rero, iyi budget itogwa mu nama nshinga amateka ni integuro, hari ikintu bita budget citoyen, no kuvuga budget y'abanyagihugu. Iyo budget ni uburyo leta itegeza gutegura budget mu buryo bworoshe no mu kirundi ni wagomba kugira abarundi bayimenye, ive muri vya bifaransa birebire vya macroeconomie bidakenewe kumena umutwe abantu, ije
mu bintu byoroshe umunyagihugu muto mutayisome umushinga amateka hariya yisome ivyo bintu bya academique y'ibiki n'ibiki byarangaje kuduza ibintu ngo bikomeye hari abavyumva tuzobibona mugabo abatavyumva nabo bategeza kuronka iyo budget citoyen iyo rero yitegure tuzoyisaba cyane hama ico bita rapport hagati mu mwaka zitegerezwa kuboneka hagaca haba rapport trimestrielle ku mezi 3 hagaca haba na rapport annuelle d'année hagati mu mwaka nimba hazoba revision tubimenye mu bisanzwe nka leta nk'ubu leta yahindutse iyi leta mu kwicenda haje leta nshasha irongwe n'umushiranganje wa mbere mushasha hayaje byarantangaje kubona ta revision budgetaire uko leta kufise imigambi ukabona ivyaciro canke yindi ubona bagenze nabi kazana bishasha karaba ingene ubigorora Manteske tugera tugasanga budget y'indero iri hasi ayo mafaranga yagiye he ko tubona hari miliyari d'amajana 6 bava wiyongereye muri budget izo miliyoni amajana 6 indero itahawe amahera ni nyabaki ibyo tugiye kubiraba hakaba rapport de fin d'année ijya rapport itegeza gutangwa hagaca bari n'icita rapport d'audit no kuvuga audit ubu turatene kuzobona audit y'amafaranga yari ijya mission juridictionnelle ya Cour des comptes yagarutse tubone abantu baza kubazwa muri Cour des comptes amateko ni yanditse haratoba itegeko rishasha ry'ingana amafaranga akoreshwa tugiye kurisigurira abarundi birimwo bumvi birimwo aho uburenganzira bwabo aho buri zo Cour des comptes zibaza abashikiranganje amafaranga bari barakoresha nayo igihugu baze gusigura ingene vyagenze izo document rero zirafise umwanya zitegeza kuba zabonetse no kuraba ko ziboneka ivyangoma comme information birimwo nk'iyo rapport préalable obligé kwezi kwa gatatu yabwirizwa kuba yamaze kudushwara mu bushiranganje bwega ca leta abari ngaha babuserukiye twarabatumiye nibumve yabwiza kwa yadushwaye rero tugatangura tukaraba ubutunzi bw'ingene bwifashe neza ataguhisha uza gukira ingwara arayirata twatubiye tutiro n'imigambi yoje imbere ni yihe badusigura igitumira kiraje imbere gusumba iyindi mugabo tukaronka na rapport ikwiye neza yibije anku kuko ibi tuzotangura bizaba biri kubiraraba budget ya 2023 ishira 2024 mugabo turaraba ni budget yubiri anku ingene biriko biragenda kuko biriko bigenda bitegura birafatanye urumva rero turasavye abarundi bose turasavye leta yuko uwo mugambi woza tukabuja mu byadukiza iki gihugu turije kwitoza utunyoni turondera hirya no hino tugira ibi nibi kandi umuzi w'ingorane uzwi umuzi w'ingorane urazwi n'uyo rero kwitoza utunyoni tuja hirya no hino havugwa ibi nabiriya umuzi nuwo bijya byose bikunda kumangamira amatungo y'igihugu zo birabira habona ibyo byo kuvuga ngo harisha Ismail site gutunga udashobora gusigura mbere yavuye ntabavuye mu giga ca leta abavuye bijya bya blanchiment na mahera leta bari karakora ibi wumva ngo amasoko ya leta ingena yogera abantu bagashira ku biciro bishaki ikarami kagugwa ibihumbi 3 ikiro cy'ibiharage kikagura ibihumbi 6-10 wongera ukagira test amasoko abantu bagashaka guha abi wabo bagenzi babo abo basangira ikirahuri abo mu mugambi basangiye bene wabo abo apfana ibintu amasoko ari ku bagore abana ivyo ntibirekuwe ibyo byose rero nizo azakubitirwa habona ataguca hirya no hino uwo mugambi rero tugutanguje no munsi ku mugaragaro kugira dushigikire leta muri two twigoro tubona ko n'umukuru w'igihugu murabona ko rimwe bitama agashavura akaza gutakambira abantu ngo basubize amahera byo tumva gutakamba turageza ahantu biteye ubwo leta twari twizeye nyene ko ari nguvu nyene gihangange leta nuwayivye kaza kumutakambira ati ntabaraye mwe urabe twasigaje ugarukane we wumva bibigeze ati ivyo wivye ndagusavye wumva ari leta rero ifise inzego za Cour des comptes zande wumva abantu bageze mucumva abantu bageze nivyo rero tugira dufashemwo murakoze.